donc abo baganga nibo batanga kumubwira ati uvuga kumugwaragurika mbwahanda ko hari ikindi kintu donc bamutanga kumubwira psychologue kandi naje mu mutwe wanje nza kupoza amakesitio ukatutanga kuvuga naravuze n'ibintu ntibaza ko jewe nshibuka kuvuga nga nivyo kuko mu Espagnol ntavyo yaravyanditse nsanga amazina navuze niyo nsanga byarabaye ibyo bwade sinibuka ko ndakubikira ngaho hanyuma ntabwo nagize na mbonye ibyo navuze naciye kuvuga ntibigeze kugerageza gutanta nawe ko uravye nka bote wari ufise avant hari ino je sais qu'il y avait yitwa Mbretwande c'était le patron de l'agence Model Team j'étais chez nous hari Model Team yagira amafeti we nkagenda nkatisota mbotene mvuye Burundi ivyo vy'ama escort ntavyo nzi escort yari hari ico gihe mais oui ivyo ntavyo nari nzi ko bibaho sinari nzi ko bibaho mugabo nkagendayo c'était des fêtes très haut wabo ou dans une fête la première chose ubona c'est pas pour la drogue mais ni kukubaza ce que tu veux boire quoi. Et au début urabiraba ntavyo uzi donc non merci mais après c'est tellement normal que tu te dis bon ngengerageze nanje mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye bakunzi ba Isanamu Media no musi twagarukaniye cya kiganiro mukunda ca abarundi baba mu mahanga turi kumwe n'umushitsi Pascal amaze guca kuri Isanamu Media kandi twagiranye ikiganiro kiryoshe mwese mwakunze nawe subundi ni Anne Marie Ndenzako twese twita Nina mwaramutse Nina bakomeye yego turaho murakoze kubona mwatusubiye kutwakira muhira kugira ngo dusubire kugira ikiganiro hamwe hama uno munsi ntizo kuvuga cyane kuvyerekeye beauté mankina et tout quoi twamaze kwa aborda iyo sujet ako no munsi tuvugana kuvyerekeye ubuzima parce que on sait bien que Nina a vécu beaucoup de vie, elle a vu beaucoup de choses, alors on va échanger sur ça, surtout kintu kijanye na santé mentale et santé physique aussi, et aussi partager ses expériences avec nous. Nizo kuvugana ko cyane murakoze cyane Nina. Voilà, bienvenue. Kirundi kiragaruka rindi tutangwe tuvugana kigaruka. Ça fait combien de temps vous Kirundi d'abord? Est-ce qu'il y a muba mu cyungararo, est-ce que vous avez urafisa abagenzi benshi b'abarundi mavuye Kirundi cyane canke ni occasionnellement? Vuga Kirundi ndakivaga n'igifaransa. Donc abo tuvugana Kirundi kenshi ni mes frères et sœurs. N'abarundi bake nkimenya kuko nagiye kera cyane ndi bakera en fait donc bashasha ntabo nzi dans la vie tous les jours simvuga Kirundi en fait. Donc ndacumva ndakivuga mbwa maze umwanya ndakivuga kica kigaruka mbwa tuko twatangwa guce ndaza kuvanga n'igifaransa kuko ntabwo binanira kuvuga ndabitahura byo muvuga byose ndavyumva sasa ndabitahura ko birago warabaye mu mahanga igihe kirekire kandi ugasanga ntiwakunda kuri kumwe n'abantu bo mu gihugu kimwe kenshi birakunda kugora ndibaza ko y a pas de jugement c'est assez normal ni kiganisha il faut kuraba le contenu kirimo c'est quoi la leçon muri ico kiganiro par rapport no kuno cabaye delivered ndiko navanga n'icyongereza voilà hama kadutangure kuri sujet est-ce que chakuraba kuri le de nibaza ko question ya shaka kubaza d'abord kuri question ya santé mentale na santé physique est-ce que uremera ko la culture toujours y joue la rôle plus importante kuri ico kintu comment est-ce que tu vois ça la nuance kuri ivyo bintu tu veux dire culture du Burundi partout même africaine oui les cultures ko culture ni nyinshi mais simvuga gusa ko muri Afrika ko nyine niko byari bimeze cy'abantu badatahura kenshi nuko utamerewe neza mu mutima canke ari ibintu bikugoye cyane birashobora kuvamo n'indwara zindi twita santé physique ugasanga
ugize amakrise cardiaque ugasanga urarushe ugasanga hari ibintu bitagenda neza benshi ntibashira hamwe ntiwumva ko ivyo bintu bishobora kuva kuri kw'ingorane uri kurabamwo mvuze Burundi naho abantu kenshi ntibakunda kuvuga ati hari ikintu kitugoye ibi bintu birangoye ugasanga mwese bose baranuma ibibagoye kandi bose bakavuga ngo nta kundi nuko bakaca banuma uko unumye niko bikwinjiramo niko bica bifata dimension zindi niko ngako tusanga nawe umerewe gutyo hari ubwo ushobora guca ko utakimenya ngene umerewe canke wumva urwaye ahantu hose canke ukumva umenga nta muntu n'umwe yumva vyurimwo nawe ugaca usanga urashobora kuba ari je sais pas comment dire agressif ugasanga ukuntu reagisa cyangwa ukuntu imiberero ukuntu wakira ikintu cyakiriye bitandukanye n'ukuntu bateza kuvyakiriye abo umeze neza wewe mu mutima umerewe nabi hanyuma ukadusanga n'abantu benshi uko bakabura ngene bavyifatamwo bakabura abo babwira kuko ntibivugwa nuko twarezwe ntushobora kuvuga ikintu habwo usanga nka benshi bakagwa mu nzoga abantu bakabatwenga ngo ngo sigari imborerwa sigari iki wabo ngene sigari yifata nta n'umwe yiyumvira timbega vyamugendeye gute vyagenze gute ngo agwe mu nzoga ntugwa mu nzoga iyo birebo abantu bose banukiye canke gutyo kunezerwa hari abantu baca babaho babeshwaho n'izo nzoga mugabo hirya bakamutwenga tyoja yantacakiri wabona ingene yaba nta n'umwe aza kwiyumva ati ni iki kimutuma aza kunywa izo nzoga iyo nzoga nayo ikintu gifasha uyo muntu nuko ataja mu nzoga bimugoye ntashobora kuvyumvira nawe akanwa bwa asinzire canke agwe canke ibindi byose ntibigaruke mu mutwe rero ivyo nimvira niko ni kwiga kuvuga ni kwiga kandi ushobora kubwira abantu bose kuko hari abantu tubabwiye baca bagikoresha kubwira bakwica un peu plus donc ni kwemera abaganga bavyigiye bita abapsychogene baramfashije ntabesha turazakugaruka ngaho kuri experience mashaka kumenya d'abord est-ce que kera d'abord ko nkuko tubivuze wabaye ubuzima bwinshi wagize experience nyinshi professionnelle mu vyerekeye mannequinat modeling n'ibintu bitandukanye waranakoze mu mashirahamwe international umva warahuye n'abantu batandukanye warahuye n'ibibazo byinshi nshaka kumenya est-ce que kera hariho ubwo buryo bwo gufasha est-ce que abarundi canke abantu benshi bafise intuzenya culture iri usanga imigenzo canke imibereho itabatuma kuvuga hariho systeme yari imaze kuba établi ishobora gutuma abantu ibankoraje kugira ngo bafise nk'ibibazo bashobora kubiserura ko kenshi turazi ko abantu baravuga ati abarundi barabiga andi kuvuga ndo murundi ndazo kuvyumva kenshi bavuga ati ni anecdote ati murundi mukoreye ikintu aratwenga bakusinziriye faut faire attention Umaze kuvyumva nawe ndamaze kuvyumva urazi ko kwanka mbwaka ukamuhisha kubizi imigenura nabaho kera rero systeme yari hari yankuraje abantu kugira ngo afite n'ikintu kimwubakiye kugira ngo agiserure Tevyo ntavyo ndiko nakuze numa ukabona ibintu ukabiraba bwa ntuwubahuke kwivuga peut-être chance narose nuko nafite abavye papa par exemple n'umuntu washaka kubwira ibintu ushavura ntiyakubwira ati umwana numa ceceka hari ikintu warakivuga mugabo ukakurira muri system yose unuma bwako tutangwa kuba kavuga byishaka byose mbwa nta nemwe wivuga kiri ku mutima cyangwa atanga kugira ubwoba ati ninahura n'ijya muntu mvuga iki canke kutabigira sourire gatativuze ni kwera ufise ubwoba gusa ntaki
rero ukurumara gute naho nagiye hanze tukinakigumanye co kuraba ukatugenda buhoro na buhoro ukadusanga uri kuri fungana kuko ntumenyereye kuvuga rero canzanye kuvuga niko natanga kuza ndagwaragurika utuntu n'utundi bakampima bagasanga ntaco mfise bwankagwara gushika nk'umuganga umwe niwe yambwiye ati wewe harinde ko hari ikindi kintu utazi ama examen tukukora wamugwara muga tukakukora ama examen ntarakimugwara gushika aho ngera nkaba presque pahari vyanka ko ngenda bakarinda kungira amakine kwa mu mutwe kwa ivyo nabayeho byose kuva ndi umwana kuva duhunga na ba mama tuba mu bintu ntazi byari byo hama nkazi no ndi jenyene ukagwa muri system utazi aho kuntu mu mutwe bikukoroga nawe utazi ngene udasoruzugira ni kwifata kugerageza gucengacenga mu bintu tumva neza nubwo abaganga nibo batanga kumubwira ati uvuga kumugwaragurika mbwahanda ko hari ikindi kintu donc bamutanga kumubwira abapsikologa kandi mu mutwe wanje jenza kubwira kumupsikologa je ko nzi ko ntasara mu mutwe ko umusipologo ja usara tuje sinsara wavyakiriye gute ro kandi abantu benshi bibaza ko bakubwiye ngo uje kuraba umusipologo nuko usara nanti nuko niyumvira desi sara bandana ko ndagenda ubwa mbere kumuganga yabimbwiye uyu musipologo akambaza ibintu tumuvyeyi wawe ninde amaze gute nakana je nkamura nk'umurundi kati ivyo bintu bimuraba abimbariziki donc bwa mbere biranga ndasubirayo akambaza vya bindi nyene uyu muzungu ashaka kwiga ivyo bintu ntibimuraba gushika ntangwe kugwara by'ukuri bashe mu bitaro ndaja mu bitaro haje umupsychiatre umwe w'umuespanyol sinzi ingene yabigenjeje mugabo niwe yanshoboye gutuma ntangura kuvuga acangana na système bita EMDR sinzi ingene bayita ni système grammaire gutyo ntumba akaca kupoza amakesitio ukacutangwa kuvuga naravuze n'ibintu ntibaza ko jewe nshibuka kuvuga nga nivyo kuko mu Espanyol ntavyo yaravyanditse nsanga amazina navuze niyo nsanga byarabaye byo bwade sinibuka ko ndakubikira ngaho hanyuma ntabwo nagize mbonye ibyo navuze nashobora kugira ubwoba en fait bya bindi niyo natanguye kuvuga rero niyo batanguye kuvuga ati ega ibintu wabayeho ni normal yuko umererwa gutyo nturi umusazi ntusara me ibyo byose wabayeho n'amatraumatisme bivuga ngo ati ni n'amaevenement menshi yabayeho utatahura yari mabi ako wigumijemwo niyo kare exploser pour le moment byose bikaca vyexploser ukatusanga wavanganye n'amahistoire nkibuka nka ntareho bamwita muri 72 niho nari nafise 15 ans kavyumvira mu radio mpagaze ndavyibuka twavuga ku bantu benshi par exemple ntare n'umwami w'u Burundi mugaje ntare yari petit frère wa mama je ndamuze nka petit frère wa mama kazo nk'ivyo byose kumugako ko tubigumizamo kubera muri iyo myaka sinashobora kubivuga mugabo biguma ngaha wavuye gufashe imyaka myinshi umva yari ama evenement ibintu byinshi byagiye bikurikirana byaguma ubika mu mutima no mu mutwe byari vy'imyaka nkinga est-ce hari n'ibindi byo byarabaye igihe wakora ujya mu mwuga wa modeling ibintu ama circonstances yagiye aba muri yo parcours yawe professionnel navyo vyagiye vyiyongera vyiyongera aho nari maze kuba kushika ndakubaho natinya ho nazino ndi jenyene sinigeze mvuga famille mvamo kuna naramenyereye gutinya donc muri modeling ikintu cyafashije en fait parce que c'est ni milieu igoye nuko natinya donc nta muntu yaza kumbwira ngo tugire itina wasanga natinya ntiyoye hatari abantu benshi ntaho nato me kwiproteja bwa muri iyo myaka sinavyumvira gutyo après niho nasanze en fait natinya hari ibintu natinya nkaguma nara observa cyane
simvuge menshi mbwa nkaraba bigenda ko ndashaka kudasinzira bwakaba izindi problème zinshi donc c'est un milieu harimo amadrogue harimo amalcool harimo bibi byose ushobora kwiyumvira ndibaza harimo na ntuzenya turabona ubu hariho mitu ahantu abakenyezi abantu boza kuvuga ivyabaye eske muri iyo myaka ko umengo birahariho cyane ama modeling un des plus grands donc d'une agence élite de cette époque-là baramufunze je imana nagize ça va paraître bizarre ivyo ngire mvuga nari mfise abagenzi babiri bane bacariho nafashijwe n'abahomosexuel namana n'abahomosexuel groupe y'abahungu nibo twamana nabo baramproteja complètement batambonye barandondera bakatelefona kumenya aho ndi habaye fête ahantu Paris canke iki baramperekeza donc twaramana et eux m'ont protégé beaucoup kuko vyarashiho ugasanga hariho aba producteurs cyangwa manager b'amagence usanga babiza leur pouvoir ugasanga ntibigeze bakugerageza gutanta nawe ko uravye nka bote wari officier avant hari je sais qu'il y avait c'était le patron de l'agence Model Team j'étais chez nous hari Model Team yagira amafeti iwe nkagenda nkakisota mbotene mvuye i Burundi ivyo vy'ama escort ntavyo nzi escort yari hari ico gihe mais oui ivyo ntavyo nari nzi ko bibaho sinari nzi ko bibaho mugabo nkagendayo c'était des fêtes très haut vol avec des gens riches des trucs riches nkabiraba nkumva malaise simenye neza yiba kaca ngenda cyangwa ugasanga comme nirabura ntitwirabura turi benshi à cette époque-là muri iyo milieu hari ukuntu bakavugisha umengo urakantu k'akajuju utazi à part vous parlez aussi bien français que Denis de Mazungu donc nabiyishura ukuntu kaca usanga sinzi ukuntu hari ikintu kiba bakangutse kaca ndabibona et donc uyu nyene ce monsieur de Model Team harabaye amaprocès arafatwa kubera en fait yagurisha certains mannequins cyangwa agahenda des jolies filles mais qui n'ont pas pour être mannequin c'est très il y a des connexions c'est même pas des connexions il y a des critères très précis donc utabizi ukagenda et je voyais beaucoup de jeunes filles qui étaient mannequin où parce qu'elle a pas la taille elle a pas le truc gars ukabibona et donc et là j'ai appris qu'en fait ce monsieur avait un autre twayivuze il y a pas longtemps MeToo itanguye hama ndamutelefone tu te rappelles Gordon voilà tu te rappelles de Gordon et tout mais oui mais moi on m'a convoqué à la police on m'a gardé 48 heures tu dis oui pourquoi parce qu'il croyait que je faisais partie de ce donc byaraba et franchement sinzi ko ntabiguyemo parce que j'étais aussi seule perdue mais nanaramenyereye kwimefya je le dis très franchement j'aurais pu tomber dedans parce que j'étais méfiante et grâce à ce groupe d'homosexuels qui était avec moi aussi parce que tu vois ils te disent viens on t'amène à New York on va aller dans un truc 5 étoiles et on va aller faire la fête là-bas et quand t'es jeune qu'est-ce que tu fais je vais faire la fête à New York tu vois et la chance aussi que j'ai peut-être eu twe twabaye muri États-Unis papa akiri ambassadeur donc hari ibintu bitankanga donc j'avais ce truc et puis quelque part nari narahunze nari nabonye ibindi bintu byinshi guhunga twaciye mu mabara atashoboka gushika Nairobi j'ai vu comment ça donc j'avais vu très jeune nari maze kubona amadanger yose ashobora kuba nari amaze kwiga kutemera umuntu akubwiye ca mbere c'est pas que umuntu agutwengeye ko aba ari mwiza nari ndabizi
dushobora kuvuga ko c'était intellectuellement mais l'expérience hari akantu kantuma parce que twihweje ico gihe dans ces années là hama aberabure ntimwari muri benshi ndazi hariho peut-être abandi ba manager kandi ba patron baza mu ma défilé bavuga akantu ka exotisme. Mais oui, il y avait ça aussi, il y avait n'ivyo uvuga. Donc ugasanga bakurondera justement ah, excusez-moi d'être ngenda bivuga mu gifaransa mais c'est pas très joli. Ça va. C'est pas très... Il y a une petite noire, on va se taper la petite noire. Pour essayer l'exotisme. Mais eux, comme ils ne savaient pas que je parlais très bien, et anglais en fait, je parlais et français et anglais, peut-être nous, on va me dire, bobo, à coquille, mannequin. Hein? Oui. À coquille, mannequin, qui va me dire Afrique. Pour eux, j'étais déjà idiote. ntibashobora kumva yuko kw'ico gifaransa caho cumva ko uvuye mu gifaransa kuvuga icongereza kwako kera bakashobora kumva izo ndimi zibiri z'abazungu. Est-ce que wowe wavyakira gute? Il y avait pas de réaction directe maze kuvyumva? Des fois oui, des fois puis après j'ai appris à kubatwenga, tu vois, bavuze gute nkaca ndabishura avec un super beau français avec un sourire bakaca bagira isoni en fait et puis je partais. Mais des fois, je me mettais en colère aussi. Mais, parce que sinon, wasanga, il y avait aussi... Tu ne peux pas croire tout cas parce que c'est l'agence qui collège. Donc, il fallait trouver avec... Il fallait trouver tu pouvais être... Agence, c'est quoi? C'est quoi? C'est une hackathon, quoi. Et puis, wavuze ku vyerekeye événement ko yari accumulation, on va à 15 ans avec la mort, il y a ton oncle, ainsi de suite. Avant aussi, uhunga, ainsi de suite. C'était igihe vyashika et il y a l'explosion. Ari haheze imyaka ingahe? C'était quand d'abord où tu as commencé la consultation? Non, et c'est ça qui est très, très... Nivyo biteye ubwoba. Parce qu'à ahantu ugera, tu avances. Kubera atakundi usigira. Donc, kino mais tu te sens pas bien ukagenda ukakora ibyo byose hanyuma mama ça explose nta nari mumenya aho natanga kuza ndagwaragurika byariko biri explose mugade. Tu avais quel âge à ce moment-là? Quand ça a explosé vraiment j'avais 40 ans, quelque chose comme ça. 38, 40 ans, quelque chose comme ça. Après presque 30 ans. Plus que 30 ans d'abord, c'est pas à 15 ans. Oui, plus que parce que donc j'avais mon fils que tu sens que mu bintu byinshi puis entre-temps hari hasekuye abavyana na 3 petits Burundi donc que tu sens hari ibintu biri kurasa kuyibutsa ibindi que tu sens ntubivamwo hamuka tubura ngene wifata n'ivyo vya racisme. À un moment après mpejeje mannequinat j'ai travaillé chez Proximus. Et là, il y avait du racisme vraiment aussi. Quoi. Et là, je me battais. Le chef. Mais quand tout ça, on me bataille tout le temps. Et j'ai commencé à boire aussi. Hein. J'ai commencé à... Mais pas que... J'aime pas. La drogue ça, dans le mannequinat, bien sûr. Ça, c'est normal. On va voir il faut se doper un petit peu. Non, c'est nivyo. C'est que bilingaho. Ça fait partie des accessoires. Ça fait partie des accessoires, vraiment. Donc, nashitse muri milieu ntadi avec abazungu benshi de tout, parce que donc quand tu es mannequin dans tous les pays. Donc ari ababirigi, abafaransa, abataliyani, abadage bose ntibameze kimwe. Mais dans ce milieu-là, par exemple, bagutumiye iwabo ou dans une fête, la première chose ubona pas pour la drogue, mais nous de ce que tu veux boire. Quoi. Et au début, vous l'avez tout dit, donc non merci, non merci. Mais après, c'est tellement normal que tu te dis, bon, parce que c'est normal. C'est pas ngo. Donc voilà. Puis après, j'ai quand même commencé. Il y a eu des mannequins que je connais qui sont mortes de ça, qui ont été overdose,
Et puis, chez le mannequinat, comme il ne faut pas grossir, donc prenant de la cocaïne, ça t'empêche de manger. Donc, tu ne grossis pas, que tout ça va gagner un cercle vicieux comme ça. Puis après j'ai arrêté d'un coup. J'ai arrêté parce que, bon, même pour te dire, les danseurs de Béjar, qui sont de grands danseurs, qui sont des trucs, on était avec eux, ils ont fait un truc. Là, bon, je dis non, ça va pas, quoi. J'ai arrêté. Arrêté, total. Mais je sais comment tu peux tomber dedans. Et je ne suis pas en train de dire tout le monde peut te tomber dedans. Et ça, plus ça. Et puis, j'ai craqué. C'était mon état. Donc, ils voulaient le choc, moi, je quoi le gentil. parce que le niho batwara abasazi. Mais c'est Nassara. En fait, bon, il y a plusieurs catégories, mais là, c'était juste un effondrement, quoi. Et quand on a montré très clairement, c'est si chacun kuyinyegeta, parce que ndazi ko bishobora gushikira umuntu wese uwo ari we wese, ntihagire umuntu azokwishima ngo ntibizomushikira, biva ingene ubifashe après. Donc reka naborde ngaho parce que icyo ushize kuvuga c'est tôt ou tard ça explose. Alors turazi ko mu Burundi hari imigani myinshi bacira abantu, ugasanga umugore yararongowe atashe muhira ari mu marira, amerewe nabi, umuvyeyi akamubwira ati, akanamubwira icabaye ku mugabo, akamubwira ati subirayo niko zubakwa. Ugasanga araturubitswe, arakubitwa, ugasanga nta mahoro agira, ugasanga ayibayeho imyaka myinshi, ukanasanga afite n'uruvyaro rurenze nk'abana 10. Alors si je compare nk'ubuzima ngaha, usanga umugore afite nk'abana 2 canke 3, ugasanga ari no muri depression, gaca bimvira abamama bacu hariya ibibazo babayemwo, abana bavyaye, ugaca uraba à la longue, est-ce que tu crois que vraiment tôt ou tard ça explosera un jour? Bien sûr, Halma, ça explose, mais ukuntu kwinshi. Ça explose, harimo babona ngo sinzi kana, je connais l'expression y'ubuti mu Rwanda ni kuvuga mu Kirundi. Nk'uyu mugore, quelle vie est là? Ico abantu batumva nuko bica bigwa ku bana. Hama bagaca batanga ati aba bana ntibameze neza, hari umwe ameze gutya. Byose birafise iyo biva. N'izo nzoga ndababwira, hari inzoga umuntu anywa ariko ushaka arondera gupfa, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a des suicides au Burundi? Bien sûr, il y a des suicides. Hari abantu biyahura, en fait, voilà. Biyahura. Kubera iki? N'izo ngorane zose, kuvyara, c'est bien kuvyara, kugira umuryango ni vyiza vyiza. Mais muri mu bintu nk'ivyo, mwibaza ko abo bana bazokura babona iki d'abord? Babona iki? Babona ko mama wabo atakubitwa, ko ari mu nzoga, ko papa wabo akarira, que et quoi? Il y a rien. Fonder une famille, c'est bien. Fonder une famille, c'est bien. Mais ça ne comprend pas que ça. Et la dépression... Niko zubakwa. Niko zubakwa, non, c'est ko zubakwa. Mais non, nindaza kubaka ngo deme kuja c'est quoi ça? Mais non. Là, c'est non catégorique. Non. Et, non. Nabo muga niko babigishije, ndavyibuka na kera, j'ai des amis aussi ariko babwira ngo niko zubakwa nturumva. Mais non. Niko zubakwa, donc muriko murigisha n'abahungu banyu ko nibarongora bazofata umukenyezi wabo uko bishakiye bamukubite bashatse ko tout est normal. On va où là? Mais non. Non. Donc n'abagore bavye, nabo bagore nabo niko baritswe. Ndacababwira abana, ndazi umugore yabwiye umwana wiwe ati subirayo niko zubakwa. Jewe wumva niko atamukobwa afise, wonkubita umukobwa uca umusanga muhira? Noca musanga muhira kumukubita. Nije nonkubita. Non, et un mariage, ntubwiye kuba esclave umuntu. Mariage ni
urukundo ni gutahurana construction ni oui muri mariage hari bishobora kugorana ça c'est humain c'est la vie c'est comme ça kandi umugore si esclave wawe kandi ni kumwubaha utazi kubaha umugore wawe mwabyaranye afite abana wawe uzokubaha nde iyo ariko aba mu bintu ntabone urakwitwa wirirwa se abantu bagenda kuvuga ahantu ugasanga niwe bavumye ngo urumva ibyo bintu uvuga ntutosubire kubivuga ukagera ahantu ugasanga ibi bintu ndabivamo gute ugira iki hageze ahantu namwe ndabivuga hari abantu biyahura namba ari izo rero ubwo burozi canke iki sinzi rero mais ça peut pas être autre chose qu'exploser. Je ne sais même pas quoi dire à ce niveau-là. Bien sûr que la santé mentale, dushobora gukomera ngo umererwe neza ngo umere neza uba mu bintu atanumwe akubaha atanumwe akubona nawe nyene utabona yuko uraja uzi kuryama ejo uzokubitwa hamwe hirya y'ejo ukavyara hanyuma uzokuza atakintu na kimwe kikunezereza nawe kandi uri muri ibyo bintu ntakubesha nk'abo babyara abana 10 c'est pas ngo twayivuganye dusubire tuvyare on va faire un bel enfant non voilà et en plus kenshi utazi ingene uzobagaburira utazi kungene uzobashira mu ishuri utazi na avenir yabo ushaka umererwe neza gute. Est-ce que d'abord kuri ntuzenya wewe tuvyafasha mu mwanya ungana gute pour processus ya healing processus ya healing ça a pris du temps beaucoup de temps parce que d'abord j'ai dû apprendre kuvuga j'ai dû apprendre kuvuga j'ai dû apprendre kuvuga ma mère mon père ma grand-mère ubwira umuntu wundi ce qui m'a choqué d'un côté, ce qui m'a choqué de... kubivuga beaucoup. Mais après, ciza cino, ni uko uzi neza kuriko urabwira umuntu bizoguma ngaho nyene ntawe bizoja ahandi. Secret professionnel. Donc, mugabo, avant yo kugira iyo confiance y'iyo secret professionnel, urazi Burundi n'ivyo batazi barabivuga. Voilà. Donc, umenye tout ça. Byanafashe umwanya kugira nshike kuvuga byose après ntangwe kuvuga bambwiraga uriko uratuga byababaye twe twatangaye ngene tasaze by'ukuri yeah je comprends bambwiye ati mais on s'étonne que nous t'es pas plus folle que ça mais on a travaillé très longtemps mais après uturinda gusubira gukora ama défense washizeho kubera kubwoba kubera iki usanga hari ibintu wishize wagize kugira bwaguze usanga naho bica bikugora kugira amarelation n'abantu ni byinshi avoir confiance en oui avoir confiance akwiga kutamutinya abantu tena nzi kwiga kutatinya abantu ni ibintu bica bifata umwanya kuko ni ibintu byinshi kandi hari ibintu wewe utagira lien hamwe ni à force rimwe ndibuka psychologue ujya mu Espanyol umunsi umwe yarambwiye ndetse niyibutse ko nari mubwiye muganga asanga niba abizi nuko nari mubwiye ndiko ndavuga ikindi acarambwiye ati raba ibihe dushaka kuvuga n'ibyo wavuze yasimwa raba bishire hamwe babishyize hamwe ntego ntafatuwe c'est normal kumera uku hakaca haba ikintu wumvise ugatumera kuri ico kintu utazogisubiramo canke utazoreka abantu bagusubize uca wiga no kuvuga en fait uca wiga no kwishura umuntu uca wiga no kuvuga oya ushaka kandi ukavugoya utacimererwa nabi ngo hava urumva yego iki ndagishoboye oya iki ntaco nshoboye ngo ni kwemera ama capabilities umva ubushobozi bwo gukora ikintu ufise ukabwemera ko ugeza aho umva kugeza gaho kandi
nta hantu na hamwe uri oblige kugira ikintu umva wowe udashaka kitajyanye na wewe en fait dans mu masosiyete menshi ari abarundi ari ushaka hari ikintu umenga utakigize hari ikintu ari sosiyete utakigize bashobora kukubona ukundi bwari tukintu nawe ubona ukishaka kandi wemeye ati à partir de maintenant ibi ntabyo ngishaka bwari faut assumer après wowe uti ntabyo ushaka voilà ino hanze naguciriye mu ama institution hariho psychologue benshi c'est vrai et le système aussi umengo irankoraje abantu ufise nk'ingorane ushobora kubahuka kuzivuga hama muri kino gihe akaba wigize kubimbwira nuzenya tutaratanga ikiganiro ko uzi abarundi benshi baje kandi baciye mu nzira zigoye turabizi twese twumvise amatemonyesha atandukanye eske kuri bo nta bantu muravugana ouvertement bakakubwira ko afite ingorane eske nk'ubaronse aussi comment ushobora ku entreprendre comment ushobora kubasigurira nyine bagatahura ko ils peuvent être ouverte bakarondera umuntu ashobora kubafasha ndibaza ko ma tendance yo bahari oui il y en a ni bakebasi je peux dire peut-être 2 3 vous peut-être je fais peur un peu si tu commences tant kumbwira hari ubwo ushobora kupoza ma question c'est pas ngo bashaka c'est pas ndakwadi ibintu bwajemenye ngene ndagufasha cyangwa ndakudirije ntabizi ndashobora kubwira kimwe mbwa c'est 1+1+1 bishobora kugufasha donc niba kebemera kuvuga byose parce que à un moment donné toi twashatse hariho sale ngaho abambwiye ati ushaka yuko mbwira amahenyo n'abo barundi ukabumviriza tukamenya ngene tubadirija selon amaka bashobora kuduha iyo salle mais il faut avec une association quelconque bashobora kugarder et donc j'avais proposé ça mais le problème y'abarundi ntibazi kuvuga baramenyereye kutavuga donc kugira umufashe umuntu utazi hari ubwo urinda no kumenya utuntu par exemple Jeune m'a dit donc tout ce qui est administratif, aide, tout ça, je connais par cœur. Hari ibintu by'abarundi n'abamaze kubino batazi qu'ils ont droit à. Mais même pour faire ça, il faut kumenya ngene babayeho by'ukuri ngene donc usanga nk'umugore akubitwa apparemment je m'a dit il y en a beaucoup ici aussi tazobimbwira. Or que moi je sais comment on peut via la loi ou via les... Enfin, il y a plein d'aides, même des trucs plus simples, toutes les aides qu'il peut y avoir, abana babo ino bien intégré bashobora aller aux académies, mais abarundi bagoye bavuga bakubwira ati tout va bien. Donc j'avais ce projet ndayireka un peu parce que ntabwo ikirundi cyose ugasanga byongora en fait. So utavuga nk'umugore yo bakubitwa ko ino birabujijwe ndazi no gusa nibaza mu Burundi birabujije nta mugabo arekuriwe n'amategeko kubita umugore wiwe nta mategeko voilà amategeko ntibirekuriwe est-ce que wibaza ko banka kubivuga kwera nyene kujya kubika canke peut-être baba batinya ko ho bama ingorane nyinshi ziza muri famille ugasanga umugabo arabaye persécuté ugasanga aranafunzwe ndibaza ko birabandi byose en même temps cyane urukundo urimo nabwo mbete sinakunda umuntu andida tous les jours quand même no harimo urukundo peut-être puis harimo abana donc kugira nti bagatinya kwahukana kubera abana. Mais après même dire à cette femme peut-être qu'avec un aide d'un psychologue aussi akaja kuvyiganira akaronka ahantu abishira abivuga et que petit à petit nawe umuntu akubitwa atukwa iminsi yose haragera ahantu haribwo yaca yibaza yego nivyo nije nagize nabi
akishirako amakosa ugaca usanga yemeye ko bamukubita ko yishe we amakosa ashobora kwiga kote aronse umuntu abwira agaca asanga mfite oya sibyo jesi nkeneye kwemera ibintu nawe agahinduka gato ugasanga peut-être wa mugabo yabonye une femme plus forte agaca aheba bikaca biba iyindi discussion ça veut pas dire ko umugore voilà. Et puis ikindi niyumvira niko guhunga no kuba muri civilisation yindi ahantu utazi mu bintu utazi bigora abantu bose vraiment naho waje utahunze kubwa wiadapte c'est très biragoye ko haba hari culture z'indi société yindi choc culturel utamenya ngene uvugisha umuntu hari ubwo numva tinagiye kuri commune ngo banyankirike ngo nabahasiste no hasiste bariho ubwo bakubwiye ngo ya iki gipapo ntiwakizanye genda kwizane uyundi akagenda ashavuye ngo banyankiye igipapo kubera bahasiste mponde ntoya yagusabye iki kindi utakizanye ntashobora kwiguha donc gusanga hari incompréhension cyangwa avuye i Burundi afise akazi gakomeye agashikino bakamwemera muga akaca asanga agiye kuri CPS kubona assistante sociale akana asumba double imyaka asanga yakoresha equipe y'abantu barenga abo kana kakadungu kandi kakubada ati none wowe ukora bla 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 uvuye hari ufise nk'igiti biragoye kandi benshi abo twaganye katusanga umenga birumva kumenga bariko barasega cyangwa atacubimariye nabo bikaca bivamwo ibindi tu kaca yumva nawe ntamenewe neza kaca bikaya izo problème mu rugo ku bose barimo esa n'ibintu byo kwiga aussi n'ibintu byo kuvuga aussi n'ibintu que bashobora kuronka ababafasha kumva ivyo bintu bwa kubwira abafashe naho ifo kuvuga niko ubu abantu presque la majorité y'abantu bari ino baje vuba b'abarundi benshi usanga âge benshi n'aba jeune est-ce que urashafise espoir que peut-être ko bashobora gufashwa kumenya kuvuga amageneration zindi abana babo nabonye bakazoba bari muri société bashobora oser parler est-ce que muri iyo association nk'aho hantu iyo salle murasensibiliser aba jeune murabahamagarira comment ça se fait muri organiser gute tu peux l'organiser toi aussi c'est pas que moi qui peux le faire hein? via une association il y a une salle CFS ce qui demande en général c'est qu'il y ait au moins 5 personnes donc votre salle internet si vous avez besoin d'internet de téléphone et si vous êtes 5 ou 6 ou 10 si par exemple il faut qu'on vous explique ce que le CPS fait tu vas donner mon nom le CPS akababwira neza. Et après moi je proposais que si moi je suis là je peux prendre personne par personne pour écouter chaque truc mais c'est une organisation. Et après j'en ai parlé à certains dont un yambwiye les problèmes de violence conjugale iriho ino mu Barundi problème d'alcoolisme. Et donc, il y a moyen d'organiser ça, mais j'aimerais bien aussi l'organiser, mais avec des gens aussi qui sont... Parce qu'après, il faut qu'on baze, il faut qu'on bavuga by'ukuri ni kubigisha kuvuga déjà parce que ujumbwira nanana et que c'est pas faux que sanga wibagiye la moitié tu fais perdre le temps à des gens quoi. Parce que la moitié peut-être ugasanga ari ivyo yabitsa atavuze byose ugasanga biragoye kumusuivre parce que alors que je sais si par exemple voilà je suis là moi j'ai ça j'ai autant d'enfants moi je sais qu'avec autant d'enfants tu as droit à ça qui peut t'aider dans ta vie de tous les jours hein, des trucs et qui peut aussi t'apaiser dans plein de trucs parce que toi nk'umuntu que tu as vécu ibyo bintu je veux dire tu as vécu une vie of expérience dans le administratif et aussi aide nyene mentale de santé mentale. Est-ce que quand tu as fait ce titre parce que oui mais nka jewe tu n'es pas n'importe qui on bivuga est-ce que nta position yawe ntishobora influencer ça
pas être ambassadrice, ambassadeur muri ico kintu, mais en créer une société d'institution. Je vais vous dire, comme étant originaire burundais, il y a des burundais bafise izo problème atriganabe ko nshobora kuba comme porte-parole, je nshobora kubegera. Ma partie à moi nuko ntatinya kuyivuga sintinya kuvuga kudera biciyemo ndayivuga sindabinuma, tu vois. Ça Après, influence les autres, ça motive les autres. certains quand je le dis haba usanga ati yaryubatse kuyivuga nuko tu vois, mais moi je sais ko byangiriye ndabizi, c'est ça, kandi nta soni ndabifitiye, tu vois, parce que benshi baca bagira isoni kiboto bakunda umusazi bijya bintu bavuga n'ibiki, moi ico kintu ntaco mfise, tu vois. Ce que je fais ndayivuga et moi je saurais gufasha, mais moi je suis pas quelqu'un non plus, j'aime bien ma vie aussi un peu comme ça, tranquille. Mais si personne, d'abord ça va, mais personne par personne, je t'écoute, j'écoute, si ton cas, je peux t'aider dans quelque chose d'ambigu. Après, quand tout va bien, tu pars et voilà. J'ai pas besoin de ton merci, j'ai pas besoin de. Donc il y a des cas où ça me touche particulièrement. Il y a une dame de Serbie que j'ai aidée comme ça, que ton cas me touche et moi dans ma tête, ce cas-là, je peux contacter tel. Kachadel me guide en fait pour parce que là, ce que tu as dit pour que les administrateurs sociétés, quoi, tu vois. Donc je vais le faire. Je vais le faire, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Comment on fait, à quelle heure, et comment. Etc. Bon, une fois le truc clôturé, c'est bon. Part. Yeah. Alors ton point de vue kuvyerekeye ntuzenya novyita handicap mental ukuntu en général pas seulement en Europe parce qu'Europe ndazi umuntu aguye mu mutwe aussi n'est pas écarté muri société, je pense, j'ai déjà vu abantu bameze uko hariho n'ama école ari spécialisé kuri abo bantu, mais mu bihugu vyo muri Afrika usanga ata institution iri déjà établie ihari ngaha kugira ngo yakompanye ifashe yigishe aussi la société ko bashobora gutahura ko umuntu aguye mu mutwe ari ingwara nk'ubugwaye malaria ko ashobora kuba respecté nawe nyine agafatwa neza. Est-ce que ton point de vue nous opinion yawe kuvyerekeye ico, est-ce que comment quel conseil ushobora gutanga ku au niveau social ku bantu kuri handicap mental surtout ko ashobora kumufata? Mais handicap mental, d'abord c'est une loi, malaria urashobora kuyivura no kuyitransmettre. Handicap mental, c'est une personne à part entière. Hein. Bon, handicap mental, il y a plusieurs sortes. C'est un truc. Quand mon fils était en primaire, mais il fallait vraiment l'handicapé mental. Et puis, des années après, je commence le théâtre ici. Et je vois la maman de Martin. Tiens, vous êtes la maman de Martin et tout. Oui, comment va Martin? Comme il est à côté de toi. Il avait grandi, je ne l'avais pas reconnu. Donc, au départ, pour tout le monde, c'était un handicapé mental. Et le mec a fait son doctorat en chimie physique. Mais, il a quelque chose d'handicapé mental, mais son intelligence est là. Et l'handicap mental, c'est pas une honte. Parce qu'abarundi ndibuka bakera ndazi ko babanyegeza cyangwa ugasanga bagize isoni ngo je comprends pas très bien, mais un handicapé mental c'est une personne différente de toi, comme mugufi, et que tu es plus intelligent que moi ou que je sais pas, mais c'est une personne à part entière avec des émotions, avec nous byose ni umuntu ameze ukundi mais ni umuntu à part entière. Mais il faut kumufata nk'umuntu ni kumwigisha utuntu peut-être ntazokwiga nk'uko uyu wundi abishoboye, mais afise rythme yiwe. Hari ikintu nabibwiye umuntu qui a une soeur ou un frère handicapé, je me souviens plus. Donc baramufashe comme handicapé mental complet, ugasanga
nta n'ikintu bamureka ngo akore. Or que muri ayo mashuri uvuga barabiga hari utuntu bazi gukora kandi batari bazobishyira muri 10 bakagera ahantu bakamenya kubigira. Iwacu rero sinzi ukuntu baca bafunga gusa kugira ntumureke ngo agikore abimena no mwigisha bizomufata umwanya bwazo bimenya mu modoni kandi nta kugira isoni ngo ufise umwana handicapé mental ntibibaho nk'uko uvuze ngo ndafise umwana yavutse agwaye umutima. umva rero ifo abantu ko ashobora gutahura ntuzenya ko kuba afise ingwara zo mu mutwe kuba afise ingwara zo ku mubiri twita ati handicap physique ko bohabwa même opportunité bagatahurwa ntibagire isoni yo kuberekana. C'est ça en général. Oui. Mais après nous kumva ko umwana afise un trisomique ou un enfant l'autisme. Maintenant, j'ai l'impression qu'on commence à accepter l'autisme. Il me semble que l'autisme, c'est toute une autre façon. Donc, le petit Martin, qui a fait la chimie, tout ça. Maintenant, tu as mené à la coupe. Mais par contre, lui, il ne peut pas travailler en groupe parce qu'il nous explique, par exemple, que lui, les émotions nta gico bivuga. Iyo abantu bari kwararira ntiyumva igituma bari kwararira, iyo batwenze ntiyumva igituma, ivyo bintu ntavyo afise. Mais il est d'une intelligence absolue dans tout le reste. Et il sait ko bimugora nko ku kazi naho ari doctorant en tout ce que tu veux kugira aronka akazi biragoye kuko atazi kukomunika n'abantu. C'est comme ça, mais et après plus après niwe umwigisha abavyeyi niwe umwigisha après accepter d'abord qu'il est différent nawe mufata nk'umuntu asanzwe quoi. C'est une peu kudivisa biranyene bagatora. Merci beaucoup Nina. Mu guheraheza iki kiganiro akajambo apana ngo hoterera ico usaba abarundi batandukanye kuvyerekeye intuzenya cyane bari ngaha. Qu'est-ce que tu peux le dire comme invita au sujet ya abarundi bari ino d'abord ndumva ko bashobora kwa ibintu bibagoye ndabyumva cyane vraiment ndabyumva gose mais bige aussi gufata ama aide bashobora kuba que kwiga kuvuga ça peut être un psychologue ça peut être bige kudepoza ivyo bafite turi buraya ndazi ko ari bimeze kundi complètement et ndashobora kumva ngene bishobora kudunguruza umutwe umuntu parce que wabuze yutangurira wabuze yuja haraba n'ikirimi batakimetriza donc mais demander de l'aide musaba umuntu aherekeza avugire bien mushoboye nawe kuja mu ishuri kwiga igifaransa nimugende quand même ntimute mwicara muhira hariho ya des cours pour ça kandi mugire isoni ngo je mfite imyaka 40 no doshira mu ishuri mais oui mu ishuri hama ku bantu peut-être nko mu Burundi usanga peut-être atama institution menshi hari agira accompagnement. Est-ce que ndibaza ko batekerera ko peut-être oreille qui écoute basi bivuge ubwira umugenzi umuntu umva ko peut-être ashaka kubikira ivyo mubwiye ubiserure. Je pense que aussi ishobora kuba ari ikintu gishobora gufasha cyane mu bantu baba bafise ibintu bibakiye mu mitima kubivuga naho tubivuga ko mu specialiste aba ashobora gufasha kwa accompagner mais quand même ukabikusohora mu mutima ndibaza ko cyo bari ikintu kimeze neza gikomeye. Rero ndashaka dushimire cyane Nina kuri uyu mwanya yaduhaye amakato invita ni wiwe kandi iyo ngo dusubire kuvugana ibi urakoze cyane Nina. Ça va, merci à vous. Murakoze namwe. Et puis ndamwise Nina me yitwa Anne Marie Ndenzako ndibaza kuganira giherutse ratubwiye gituma bamwita Nina nanje ndamwita Nina nakazi nakoroshe Nina adolescence sinashaka kwanyita Anne Marie Nina. Kati Anne Marie ça sonne aristocratique. Ou trop catholique pour moi. Très catholique. Et comme moi bikira quoi Amour est un peu rebelle, si Anne-Marie, Marie est la mère de Marie, quoi. Oui. Donc, dans ma rébellion, je ne voulais pas. Mais Nina, c'est bien, c'est facile aussi à retenir.
murakoze cyane bakunzi ba Isanamu Media mwese mukora dukurikirana kuri iki kiganiro twizere ko hari icigwa kinini ya mwahakuye twavuganye ibintu byinshi hamwe na Nina Anne Marie Ndenzako ari mu bantu bake bashobora ku oze kubahuka kuvuga ku bintu byabashikiye cyane cyane nk'ibibazo bya bijanye tuvuga ati santé mentale twizere ko namwe mugiye guserura ibintu bibari ku mutima ntimutinye il faut oser en parler kuko oser en sortir birafasha parce que garder tout nkuko nabitubwiye en certain moment ça peut exploser quand ça explose ça ne blesse pas seulement wewe wagize explosion mais tout autour de toi ashobora kuba ari abana bawe umuryango wawe ababanyi abantu usanzwe ukunda ugasanga bababaje gusumba ku buryo usanga même tu peux regretter après aho ni vyiza ko ikintu gitoye kigushikiye kubabaza hari umugizi wako babaje mwegera imubwira ati wambwiye ikintu kimeze nabi ntivyanjoheye agusavye ikigombe bikakuvamwa uriye kubibikamo ko wasateye mu mahaci imyaka myinshi ne yatubwiye byamushikiye ushobora gusanga ugize ibibazo byinshi hama murakoze cyane dizera ko mudukurikirana cyane ko mwagize subscribe fuko mubikora kubera dufite ibiganiro byinshi tutabategurira muri no minsi bifite akamaro kaniniya inifupa ko bibasiga mudukurikirane turabakunda cyane turinga ku bwanyu bw'aho tubafashe murakoze cyane mugira ibihe vyiza nagasubira ciao